pourquoi pas ejo naho nzokwimuka nje ahandi hanyuma mu ntumbero nawe kubwiye tiko turubaka inzu kugira umuntu yimuka akaba mu nzu ngaha kwimuka dupanga ariko ararondera aga parcelle ejo hari naho tuzokwimuka rero burundu tukaja kuba mu nzu yacu. Bisigura Kigingi ko bazo performinga muri Kigingi Sama Comedy bazoronka agafaranga gatubutse. Ivyo oye nta wahora yidoga n'ubu nta bazokwidoga ndabisaba Imana. Twarabonye mu misi tuvuga ati révélation de l'année muri comedy ni Mutima le comédien tumwitege muri Kigingi Sama Comedy. Ni Kigingi nyuma yo kuva muri Buja FM yari yatanguye ikiganiro muri Akeza ubu tuba tubona bavuze yuko ikiganiro kitagikunda yagiye kuri channel yiwe mbega kubera kiguva muri Akeza mu mwanya muto mwari mutanguye muri ko murakora mbega hoho Kigingi no ngingo yifashe muntu mbere yawe. Hanyuma icyo bizonyungura financièrement hanyuma bitume nkora ibintu bishirije ivyo vyahora bingora ndabikore kubera usanga urabizi ya mikoro uburyo biki ariko ubuye byinshi bigiye kuboneka kubera aba bantu banyizeye nanje nzobakorera ariko suko bampaye banyizeye gusa inyungu ni ku mpande zose voilà. Turabona ko Kigingi yambaye ishapo ya Melbet, yambaye agapira ka Melbet. Turabona ni nimero 12 Kigingi. Melbet irafise umugwi w'umupira w'amaguru, ifise umugwi w'inkino zitandukanye kuri ki wambaye nimero 12. Ni kubera bon oya urumva Melbet ije ngaha kugira ni gutiga nabantu bo gutigira kenshi rero abantu batiga ku nkino ziba zabaye. Inkino nazo tuba tuzi neza yuko abantu bambara mayo bambara umugwi. So jere narakinye basket mu migwi itandukanye mayo namye nkunda nimero 12 nimero 12 ndayikunda kubera ibintu byinshi nimero 12 navuse le 29 décembre mu kwezi kwa 12 hanyuma nkaba ndayigira reference kuri les 12 tribus d'Israël miryango 12 gize umuryango wa Israel urumva niyo nimero fétiche yanje. Niki kintu uzokora turazi ko utwenza udandaza ko muri inkuru cyangwa ko mu comédien niki kintu uzokorera bano bo muri Melbet? Bon muri Melbet nzobakorera abantu bazomenya ibintu ni kuvuga ibintu byose nzoja ndakora murazi ko natanguje ikiganiro gishasha kijanye no gukorera live ku bantu badukurikirana ku misi ya kane misi yose no kuvuga Melbet izoronka ikibanza. Melbet nzoyikorera ama video nkuko nsanzwe ndayakora mu bandi zokora ama spot publicitaire nzoba hanyuma ndabamenyesha ko nanje mfise code hariho code kugira abantu bose bazokugura ama konti kugira batangure ku bettinga bazoshirako code ya Kigingi niko bevaliwa uwo muntu none twebwe uwo muntu après une année nigigi cerekana yuko Kigingi yatuzaniye abantu nukuvuga rero umuntu nzobwira abantu nzamurashirako code yanje code promo bayita code promo nk'ubu wori kurakina hari ahantu bakubwira code promo ushizeko Kigingi uvuga yuko ejo rero canke ya ejo banyene societe bari hanze bazovuga bati wa mutipe yaratuzaniye abantu bangana gutya pourquoi pas kugira bagire no banyongera ubundi mwaka sivyo c'est ça. Kigingi nibwo mbere asinye amasezerano benaya n'amashira yamwe nkaya oya bon subwa mbere ariko ku kiringo c'umwaka n'ubwa mbere ndamaze gukorana ukwezi kumwe amezi abiri turamaze gukorana n'andi mashiramwe nashimye kuvuga ko ni publicité yindi dakenewe ariko ndamaze kubakorera ariko bitari ku rugero cyane rwa brand ambassador sinzi ko bitahura amasezerano ko tukorana ukwezi dukorera ibi mais l'image ni ikintu kidasanzwe l'image no kuvuga no kumenya nibanga kuvuga yuko image yose ikintu cyose uzokora muri societe abantu bose bakubonamwo la societe rumva n'ikintu gikomeye. Kigingi ubu akorana na Melbet haje indi shira hamwe ubu nyene mu masezerano yanyu nituzi ibyo mwavuganye na Melbet urashobora kuba ambassadeur wa entreprise abiri cyangwa 3 umwanya umwe cyane gose kuko nibaza yuko tugiye gukorana na Melbet nzoreka gukorana n'ibindi na la bimwe na voilà ariko ibindi byose nibaza ko dushobora gukorana abandi bose kandi abahaye ikazi kandi nawe nzobishobora bonyizera no bishobora kabisa. Ego ni gushimye cyane murakoze cyane. Kigingi tubandanya ni na Kigingi twari bakorana ikiganiro yavuze ko tarondera amashira hamwe sponsorize ibiteramo cyangwa naho ukundi kuntu atibonyene babonye nabikwiye nibo bazonyironderera tuvuge ko ari uwo mukenyi rutumye Melbet ikurondera ga Kigingi. Ego bon mukenyuro
aba twagiye en contact haciye igihe par rapport y'igihe nabivuga bijya ariko bijya nabivuze cyane kubijanye n'ibiteramo yego tugerageze gusurinya hanyuma sinokwibesha nabo nibo bandondeye sije nagiye ko sinabaronde yego kuko nibo bari bankeneye hanyuma ariko ubu turakeneraniye tugiye gukorana n'ubu rero ndabigaruka ko ndiko nditegura Imana urana kwihezagira bimwe twahora tubura mu biteramo byacu urabona yuko Imana igiye kudufasha bikaboneka umuntu wese rero yumva ashaka arondere kigingi ariko nta kigingi azosubira kuja kurondera amasosiyete ngo ntabara ngo ngire podium ngire ibiki aturondere dukorane sukugira gutya sukuduza ibituga ariko rimwe birakenewe kugira umu artiste y'agaciro ni King Sama Comedy igiye kuba ni King Sama Comedy yaririndiranywe imwanya munini benshi bakaravuga bati ano masezerano na Kigingi hamwe na King Sama Comedy umuntu yitega iki kuri Kigingi gishasha atari yiteze bon jewe ndiko nditegura nko nabivuze tuko turitegura ibi ni inkunga novuga ni valeur de plus ni kindi kintu turonse ciyongera kizodufasha bien sûr urabizi ko Melbet zoba turi kumwe muri Kigingi Sama nkuko turi kumwe n'ayandi mashira matandukanye muzobona vyiza imyiteguro myiza saba ibintu vyiza nabyo urazi ko bisaba uburyo niko bizogenda ni Kigingi nyuma yo kuva muri Buja FM yari yatanguye ikiganiro muri Akeza ubu tuba tubona bavuze yuko ikiganiro kitagikunda yagiye kuri channel yiwe mbega kubera kiguva muri Akeza mu mwanya muto mwari mutanguye muri ko murakora mbega hoho Kigingi no ngingo yayifashe mu ntumbere yanyu ni ibintu bisanzwe cyane ni ibintu bisanzwe umuntu arashobora kugira mariage hanyuma akaba ngaha sivyo hanyuma haciye iminsi akavuga ati reka nunguruze canke reka ngabanye aho mba loyer hama akagenda hanyuma buke ariko ararondera kuzogira inzu yiwe ubu rero nibisanzwe naravuye muri Akeza ndi muri Bejeko nkabishisha kuri platform zanje za Kigingi official kuri Facebook pourquoi pas ejo naho nzokwimuka nja handi hanyuma mu ntumbero nawe kubwiye tuko turubaka inzu kugira umuntu yimuka akaba mu nzu ngaha kwimuka dupanga ariko ararondera aga parcelle ejo hari naho tuzokwimuka rero burundu tukaja kuba mu nzu yacu ariko ubuwe ntaco bitwaye narabaye muri Akeza ubundi muri ndahandi nibisanzwe ni inshuti zanje nabagenzi turakorana sont des partenaires yego ufise ubwoba ko Kigingi bazova bibaza ko adafadika hari ugomba kumfata rufise menoti ugomba kumfata wewe sifadika gute yuko yele ruba uvuye hariya ubu nawe ugiye muri Akeza igikuru nuko abantu bakaronka ibintu umuntu iyo yimutse akerekana yuko avuye aha kandi ibintu byahindutse gute umuntu yabonetse sikuvuga yuko umuntu aba agiye burundu hanyuma akagerageza kurondera karite simvuze ngo muri Akeza nayo bafise eka umuntu wese yamashaka ibintu bije imbere ndabifuriza gutera imbere muri Akeza nabo tuko turakorana nabo nyene je dushaka kuba tari kumwe ndi mufisi ivyiwanje ibintu byose ni buke nabivuze natanze akaruro umuntu araba mu nzu akagira mariage agapanga hanyuma akarondera inzu yiwe mu nyuma c'est ça ni King Sama Comedy zoba menga le 15 ku munsi mukuru byarahindutse izoba le 8 août azoba ari ku munsi w'Imana twabikuye le 15 tubishira le 8 azoba ari kuri Asterix guhera isahindwi nibaza yuko no munsi le 2 juillet bidatevye turashaka gushira ko affiche mukabona affiche ya l'événement ndababwira ko hari n'ama surprise menshi twarabona mu myaka yahera mwarazanye abaririmbyi bavuye hanze ba Michael Rose n'abandi benshi ubu naho twitege iki muri King Sama Comedy reka muzobibona muri uwo mwanya nta amazina noshoka mvuga ariko muzobona ibintu bishasha tuzanye abartiste bashasha n'ubu turabishaka marge yuko usanga hariho contraintes zivanye n'uburyo zivanye n'ikiza ca covid ariko twashaka kuzana abandi bartiste uyu mwaka twarabikoze abarundi barabikora bonyene ariko dushaka gushiramo abandi murakoze Kigingi nibaza ko ivare bikenewe twova ngaha tubivuze ariko ntibabwiye amahera yo kwinjira urubanza rumwe ifo ko rumara zibiri abantu bitegura kwinjira mu itegura zo bari ku munsi w'Imana guhera isahindwi gushika isaha 2 canke saa 2 ndibaza saa 2 saa 3 kwinjira n'amafaranga 10,000 yego abantu bari bamenyereye ndihisha 5,000 ariko murabizi ibintu byarahindutse ibintu bigenda birevuriwa ibintu bigenda biraduga bimwe abartiste bacu tubwirizwa kubaha agaciro aba bose twatanguranye ba Ismael ba Ildefonse ifo ko bagira bibatunga no kuvuga udufaranga twanyu rero nitwo tuzobatunga dushobora kubandanya dukorera mu mahera yego amahera yose ndayubaha naho igihugu ariko
twadugije kubera ibintu byose byaraduze ibintu byose hanyuma natwegwe bidutunge biduhe icubahiro muri societe yego vyumvikana ko Kiginga bisigura Kiginga ko bazo performinga muri Kiginga Sama Comedy bazoronka agafaranga gatubutse ivyo hoye nta wahora yidoga n'ubu nta bazokwidoga ndabisaba Imana twarabonye mu misi tuvuga ati révélation de l'année muri comedy ni mutima le comédien tumwitege muri Kiginga Sama Comedy yego ndavyibatse yego l'information yaratanzwe aho dusanzwe duhurira na bose nta urambwira yuko ari prix canke atazoza catabishigikiye kiretse wogira ikibazo ku munota wanyuma sino n'abandi bajene benshi harimo abandi mugiye kubona bariko bararuka yego kuko nibaza yuko ku mwaka haraza bashasha ko bizogenda. Asante sana Kiginga, nizere ko n'ikindi gihe bizoba bimeze fresh.